munsi tuje kugira ngo turabire hamwe amakuru ariko aravugirwa muri Minembwe, aho hari amakuru avuga ko hari drone zine zejeje kurungikwa n'igisirikare c'u Rwanda canke n'igihugu c'u Rwanda. Andi makuru tuza kubagezaho ni Minembwe centre M23 yoba itarahera hose, aho uno munsi bakiriko barabandanya igikorwa co gusaka, aho mbese baravuga ko nta activite nimwe iriko irakorerwa muri Minembwe, haba kuja ku mashuri ku bana, haba ubuvuzi, haba buri kimwe cyose, nta kintu na kimwe kiriko kirakorerwa muri Minembwe, kubera ko FARDC, Wazalendo na FDNB bo batarizera umutekano ijana ku ijana hano hantu. Tuza kuvugana intambara zikomeye zongeye kwaduka muri Warikare, Masisi n'ahandi. Tuza kongera kuvugana Uganda yoba yarungitse ubufasha kuri M23. Yes, mundira kandi turamutse we wamaze gukora sabone cyangwa subscribe. Nizere ko umeze neza, hamwe utarakanda sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute, bigenda neza cyane. Uyu munsi tuje kugira ngo turabire hamwe amakuru ariko aravugirwa muri Minembwe, aho hari amakuru avuga ko hari drone zine zejeje kurungikwa n'igisirikare c'u Rwanda canke n'igihugu c'u Rwanda. Andi makuru tuza kubagezaho ni Minembwe centre M23 yoba itarahera hose, aho uno munsi bakiriko barabandanya igikorwa co gusaka, aho mbese baravuga ko nta activite nimwe iriko irakorerwa muri Minembwe, haba kuja ku mashuri ku bana, haba ubuvuzi, haba buri kimwe cyose, nta kintu na kimwe kiriko kirakorerwa muri Minembwe, kubera ko FARDC, Wazalendo na FDNB bo batarizera umutekano ijana ku ijana hano hantu. Tuza kuvugana intambara zikomeye zongeye kwaduka muri Warikare, Masisi n'ahandi. Tuza kongera kuvugana Uganda yoba yarungitse ubufasha kuri M23. Ibintu bimeze gute? Ariko imbere ko twinjira mu ganiro nyezina, reka nkubutse utaragira sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane. Reka twinjire nido ryaya makuru canke y'ubu busesanguzi tugomba tubahe uno munsi. Ati rero ibintu bimeze gute? Ibintu byakomeye. Nyuma yaho Kagame yumvise ko ibintu byakomeye hariya muri Minembwe centre, kuko twarababwiye mu makuru aheruka ko twababwiye ko Minembwe kugeza isaha igenzurwa na FARDC. Ico si kinyoma, uko no kuri kuzuye. Uyu mwanya Minembwe igenzurwa na FARDC nabo bari kumwe muri runo rugamba, tavuga Waza Lezibu hamwe na FDNB. Inyuma yo gufata hano hantu Kagame vyamwase mu nda, Kagame arapanika, Kagame ariko akora ibishoboka byose ngo ahisubize, ariko ibintu byanse kabisa, byanse. Ahejeje kurungika drone zine zivuye mu gihugu c'u Rwanda, aho zije gutanga umusada, mbese impande izo drone hariko n'ama helicopter. Ariko amakuru dufise nuko Lezibu na FARDC ibintu babifatiye mu minwe kabisa, bavuga ati ahantu nta muntu ahava. Mu gisore bavuga ngo hapatoki mutu. Rero abahungu ba Tshisekedi nabo bari kumwe, by'ukuri urugamba bisa nkaho bamaze kurumetriza, urugamba bisa nkaho bari kubifatiye mu minwe. Izi drone zaje ngo zirimo ziherekejwe canke n'abasirikare baza gufasha ngaha muri Minembwe. Tubuze neza muri Minembwe ko ni point strategique cyane ikomeye ku Rwanda. Aha Minembwe hari imiryango y'abanyarwanda benshi cyane. Aha Minembwe n'ahantu u Rwanda mbese canke amabandi, ndavuga inkotanyi na Kagame bo bakorera ubucuruzi, bo bakorera harama amorore, hari ibintu boroye ngaha, hari amaka menshi yabo, hari mbese naho bavuga ko hava n'amata menshi iyo bagenda mu gihugu cy'u Rwanda. Ariyo mpamvu ubona Kagame ahisemo kuhashira ingufu zikomeye, ariko uko biri kose ntaco ariko aranda, kubera ko amakuru avuga ko igisirikare ca Felix Tshisekedi coco kiri magabo kandi ibintu kibona neza cyane. Nubwo biruko muri Minembwe abantu aba M23 babandanya kugira massacre z'abantu, kubera ko aho baciye bagenda abishe, aho baciye bagenda bararasa. Ibinda bivuze kubera ko dufise amakuru cyangwa dufise amafoto
tudashobora gucisha ngaha aho abantu babiturungikira bakatwereka ati aha n'ahantu M23 yari kiraca ihunga. Murazi ko ku rugamba iyo utsinzwe ugenda uraraba ukuntu uhunga. Rero ikintu simene singurube sumubu sisazi aba M23 kubera ko bubu barota kwica. Turavuze ko ikintu ca mbere bafise kabisa bafise bumva batahura no kwica kabisa no kwica. Rero aho bageze bagenda bica ico bahuye umuntu sigikoko ikintu cyose kiva amaraso barasesa aba M23. So zino drone zine rero nubwo biruko hari amakuru avuga ko ikirere ca Tshisekedi kimeze neza cyane ko zino drone atakintu na kimwe ziriko zirashikako atakintu na kimwe ziriko zirakora. No kuvuga iki aba bantu murazi ko badaheba. Yes, bano ntibigera baheba ariko ibyo bakora byose barabica babandanya babica hama imiryango mu Rwanda ikabandanya igirane ikabandanya irira. Niko bitegezwa kumera, niko biteza kugenda. So ikindi rero tuzakuganira ko ni Minembwe Centre. Minembwe Centre M23 amakuru avuga ko igihari yo bayinyegeje mu mazu. Amakuru twabahaye twaraberetse umumama umunyokuru basatse basanga atunze ibigwanisho kubera ko M23 bavuga ko nta activité nimwe iri kwirakorerwa muri Minembwe kubera ko coalition FARDC itaremeza 100% ko umutekano hano hantu umeze neza. Ntibaremeza 100% ko abanyagihugu canke abenegihugu ba hano hantu bo bameze neza. Uyu mwanya hariho ibindi bitero kubera ko bariko barakora kubera ko uyu mwanya tuvugana Minembwe Centre niho bari FARDC nabo bari kumwe ariko barashoboye kubita barigira inyuma. Rero bagenda babasubizima mu misozi. Uyu mwanya hariko harumvikana ugwamo rw'amasasu muri Minembwe muganda vuga za Kitavi za Irundo hariya niho hariko harumvikana urusasu rw'amasoro menshi ariko baragerageza sunika umwansi bamwegeze inyuma bakubita kabisa ubutababarira. Ari n'abandi bagenda bafatira mu mazu, ari n'abandi bagenda biripotinga bagenda bishikana. Abishikana bo nibo benshi ngaha muri Minembwe. Harabo inyuma mwaramuse ko Sematama ku makuru nabahaye. Sematama yarabwiye Kigali arabwira aba bananga arabwira aba nuzenya y'ubundi mugabo arabwira nti twebwe vraiment bisimwa arabwira ati twebwe vraiment dushobora kugwana na force ya Tshisekedi kubera ko iri hejuru y'iwacu. Ariyo mpamvu abantu benshi bariko baragenda bishikana benshi muri M23 bariko barishikana benshi RDF twigwaneho benshi bariko baragenda bishikana kubera ko bamaze kurengerwa kubera ko babona ko runo rugamba atago bagishoboye. Abandi bariko barasira mu misozi amadrone amasuko naho hari amakuru avuga ko za kamikaze zongeye kugaruka. So ibintu rero bimeze nabi cyane hariya muri Minembwe. Ibintu bimeze nabi ku ruhande rwa M23 bimeze nabi ku ruhande rwa RDF bimeze nabi ku ruhande rwa twigwaneho. Aba barugabo bose barataye baromoka barahunga baragenda. So ni ibintu rero byo gukeza FARDC ni byo gukeza Rezibu ni byo gukesha Resepa. Ubona umvise ngo hari nandi mazina ngo ya Resepa ubundi yo bafise amazina y'igisirikare cya Kongo ayatubwire sinzi kandi indi mihari iba yavutse ariko je narinze Rezibu. Turabakije cyane Wazalendo FDNB kabisa respect uko mukora ibikorwa. Handi makuru hari rero ni intambara ziriko ziraba mu buce butandukanye haza Warikare Masisi n'ahandi. Imigwano ntahagarara ndababwije ukuri ko kino gihugu ca Kongo cari gifise ibibazo biteye ubwoba cyane. Komora hari abantu bibaza ngo none ku intambara zidahera ibiki n'ibiki. Komora bano bagabo ni ibintu bifata umwanya munini nya kubera ko bano bagabo barahiyubatse igihe kirekire. Buno burere n'ubwiwabo ni nk'igihugu kero kigwanirwa mu kindi gihugu. Ufite intambara zo muri Kongo ni Kongo iri kigwanira muri Kongo nyene. N'u Rwanda ariko rugwanira muri urumva n'u Rwanda gwabaye Kongo bukaba ariko rugwanira muri Kongo kubera Warikare Masisi n'ahandi. Izi za Ruvu n'ahantu haba abanyarwanda n'ahantu bari barikomereje n'ahantu kabisa kuhava ariko habakura abapfuma basiga ubuzima kubera ko hano hantu naho abakongomani ariko barahakeneye naho abakongomani mbega biragenda gute biraherera he. Ahantu babwira ko hari intambara zikomeye cyane aho
mugabo sinovuga ko sinokwemeza jana ko hano hantu muri Warikare imigwano ikomeye cyane canke ari bya hatari oya ahantu burya inguvu n'iminya ziri ngaha muri Minembwe na Rubaya niho hari inguvu zikomeye cyane kubera ko iyi Minembwe na Rubaya n'amapwe akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda n'amapwe akomeye sinoza ndava ku gihugu cy'u Rwanda n'amapwe akomeye kuri Kagame n'aya mabandi yiwe nukubiri andi makuru rero ntafite ibyemezo 100% n'amakuru avuga ko Uganda yoba yahaye ubufasha M23 ariko nganda kwatiba ko gatonya ndasesangure gatonya kubera ko namba Museveni yo bashoboye kohereza ingabo nabwiye ko amakuru ntaratoza neza nabonye kinyamakuru kiraho ugatereka nda komante ko namba Museveni yongeye kurungikira abagabo ba M23 akabarungikira ubufasha ibi hari ikintu bisiguye cyane muri diplomasi ndabasubiza inyuma gatonya ubundi zino ntambara zari za Museveni yarokrise Kagame nkuko amuzi kari killing machine nta kindi kintu Museveni yakundiye Kagame muri izi ntambara nuko Museveni arokonesa neza ko Kagame ayica cyane yica kandi mission yo muri Kongo azozishobora murazi ko mission ya mbere kugenda muri Kongo bari kwica bakongomani bagakuraho mu buto iyi rero Kagame yayikoze 100% ari kumwe n'aba ba James Kabarebe namba rero yongeye kuba rumikira ubufasha ibintu ntacyo bisiguye cyane sinibaza ko ino ntambara Museveni arimwo cyangwa ubuno bufasha guma yohereza Kagame ari ku nyungu z'Abaganda bose oya iyi ni ku nyungu ya Museveni na Kagame gusa barako ino deal Museveni yarayitanguranye na Kagame haheze imyaka 30 bariko barayikinana sigura ko ino ntambara Museveni nawe nyene ayirimo kandi kino babwira ko Museveni nawe nyene afise igisirikare hariya ikirobere hariya ADF yacise irindi zina mugandazi ko kiye gisirikare c'Abaganda mbo ntibitangaje rero ntimubane nk'igitangaro cyangwa mufate nk'igitangaro kubona Museveni ashobora kumikira abasirikare Kagame ivyo je mandabizi ivyo mandavyiteze buri mwanya c'est normal ko Museveni arungikira abasirikare Kagame kubera ko izi ntambara n'izabo abagabo n'izabo barazitanguranye inkoni intayini yabakwita mu gahanga izo bakubita bose nibaza ko bose bari mu gatebo kamwe mugabo jewe ikintu mvuga kuri Museveni ahana arutira Kagame nuko Museveni imyaka atwaye n'ivyo yatanze ibitambo byinshi ariko yarashoboye kujira Abaganda nibaza ko Abaganda nubwo bokwicwa na leta ya Museveni ariko bitandukanye n'abanyarwanda bicwa na leta ya Kagame naho rero bitandukaniye kujya kuntu Museveni yatanze igitambo kuri bagwigema atanga igitambo kuri bande n'uyu Kagame ashobora kuba igitambo you never know kuko ndazi mwidosiye umuntu ari imbere cyane ni Kagame target y'abazungu ni Kagame ubu kigano nakoze muri live narimo kare nabibabwiye ati Kagame bamaze kumurangiza na FPR yiwe rero uyu Museveni nibaza ko umwanya n'umwanya hagati y'abagabo babiri hari umwe azogambanira ubundi sinibaza ko ubu bufasha bariko baburungika kubera iki ubufasha bariko barunguka ku nyungu zabo si ku nyungu z'ibihugu canke iki antuka ari ibintu bagomba kurokora muri Minembwe canke muri Rubaya aho muri utu turere so nukugumana nanje ko twarimeje kubaha amakuru kabisa tugiye turabaha amakuru kandi mwadusabye kuza turabakora ibiganiro mushobora kuraba mugaheza tubicisha amajambo so turabakunda cyane ciao